Inama nshingamateka yakoranye kuri uwa gatanu igenekerezo rya gatatu gitugutu mu mwaka wa 2025 kugira ngo yige yongere yemeze integuro z'amabwirizwa abiri y'ingene leta y'u Burundi yokorana n'igihugu ca Angola yasinyiwe i Rwanda kuwa 27 ndamukiza mu mwaka wa 2010. Edouard Bizimana umushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire hakaba ari we yari umutumire yamenyesheje ko Burundi buzohungukira kubera ko ngo Angola ari igihugu cifashe mu bijanye n'ubutunzi kama nk'inzahabu, ipeteroli n'ibindi kandi ngo kikaba gifise ubushobozi mu bijanye n'uburimyi. Igihugu rero n'igihugu abizi kiri muri Afrika shira umanuko hanyuma akaba ari igihugu kandi gifise ibintu ubutunzi butari buke uhereye ku butunzi kama ari inzahabu ari ubuvuvu ari kandi n'igihugu gifise peteroli itari nkeya gifise ubushobozi mu bintu by'uburimyi kandi igihugu duhuriye mu mashirahamwe menshi ya Afrika ari mu bihugu bwa Afrika Union Africaine ari ishirahamwe mpuzamakungu canke amashirahamwe yo mu karere ari CAC na n'ishirahamwe rya by'umutekano CGN turahurira rero mu bintu byinshi na Angola. Inyuma yo guca hirya no hino izo nteguro zibiri z'amabwirizwa zemejwe 100% n'abashingamateka. Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza